Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Nshuti nawe mugenzi uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe kandi na Pastor Samuel Nsabimbona sanzwe ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twumvise inkuru za Yakobo ari kwa Yosefu umwana wiwe muri Egiputa, aho yaherewe ubukuru na Farawo kuko ikiganza ciza c'Imana cari kumwe nawe. Ariko igihe cyose Yakobo yabaye muri Egiputa, umutima wiwe wagumye uri Kanani. Iki gihimba ca 48 kivuga ivy'imyaka ya nyuma ya Yakobo n'ingene yahezagiye abahungu babiri ba Yosefu. Dusoma mu ikete ryandikiwe Abaheburayo igihimba ca 11 umurongo wa 21 ngo ukwizera niko kwatumye Yakobo aho yagira cikane ahezagira abana bombi ba Yosefu, agasenga yishimikije ipfundo ry'inkoni yiwe. Yakobo yagendeye cane mu mubiri mu myaka ya mbere. Ageze mu zabukuru ukwizera kwiwe kuragaragara cane. Hari abantu benshi bagerageza guhindagiza Imana ngo ibakuze mu vy'impwemu mu mwanya munaka kandi atari muremure. Ariko ijambo ry'Imana rivuga riti, ariko mukurire mu buntu bwa Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza no mu kumumenya. Uko niko Petero yavyanditse. Twigiye kuri Yakobo turabona yuko dutegerezwa kurindira ivyamwa vyamwe mu bigakura. Imana nishimwe yoyo itwemerera gukura naho bwoba ari buhoro buhoro, nayo ikatwihanganira. Twoyishimira kandi yuko itagerageza kuduhindagiza ngo dukure n'ingoga. Imana yarihanganiye cyane Yakobo kandi natwe iriteguye kutwihanganira no gukorana natwe. Igikuru nuko tuguma tuyizigiye. Turabe ingene Yosefu yagendeye Yakobo igihe yaragwaye indwara ya nyuma. Kuva ku murongo wa mbere kugeza ku wa 3 havuga ngo, hanyuma y'ivyo babarira Yosefu bati, umuvyeyi wawe aragwaye. Aca hitana abana biwe bombi, Manase na Efurayimu. Babarira Yakobo bati, umwana wawe Yosefu araje. Isirayeli aca arinanata yicara ku buriri. Yakobo abarira Yosefu ati, Imana ishobora byose yanyiyerekeye iruzi ho mu gihugu c'i Kanani irampezagira. Ibaze umunezero uwo mutama yagize mu mutima wiwe, kuzabona umuhungu wiwe yakuze cane azananye n'abahungu biwe babiri. Wibuke yuko yari yarihebuye ko atazosubira kumubona kuko yagira ngo yarapfuye. Noneho yagiye amubona yarabaye umutegetsi, kandi Imana iramukoresha mu gushitsa ivyo yateguye ku muryango wiwe wose. Yakobo amaze imyaka 17 n'umutama ari ku mviro. Iyo 17 yayimaranye na Yosefu. None arinanase yicara ku buriri. Murabona ingene aciye yibuka aho Imana yamwiyerekeye iruzi. Agaca abwira Yosefu ati, Imana ishobora byose yanyiyerekeye iruzi mu gihugu c'i Kanani irampezagira. Yakobo yavuye kure. None raba ingene yakuze mu vy'impwemu. Ubu yizera Imana, ntiyirata ivyo yoba yaramaze. Mu buto bwiwe yaraciye ubwenge kandi yarashoboye gukoresha uburyo bwose bushoboka akaronka ico yifuza. Ubu naho yiyumviriye ivyo byose
yibuka aho Imana yamwiyerekera i Beteli akiba i Kanani n'igihe yariko arasubirayo. Ubu rero tubona ukwizera kunini kwa Yakobo. Turabe uko avuga ku murongo wa 4, irambari riti ehe nzokurondora ndakugwize, ndaguhindure amahanga menshi, kandi iki gihugu nzogiha uruvyaro rwawe ruzogukurikira kibe itongo ryago ibihe byose. Turabe iryo sezerano ry'Imana Yakobo avuga riboneka mu isezerano rya kera no mu isezerano rishasha. Iryo sezerano Imana yarisezeraniye uruvyaro rwa ba sogokuruza Aburahamu na Isaka na Yakobo. Hari ibintu bitatu biboneka cyane muri iryo sezerano. Icya mbere ni hanga, icya kabiri ni igihugu, icya gatatu ni imigisha. Ivyo rero ni ibintu bihambaye cyane biraba Yakobo ngaho nk'uko tubibona. Hari ibindi bibiri bikomeye cyane biraba Yakobo wenyene. Yamubwiye ngo nzokurondora ndakugwize, kandi iki gihugu nzogiha uruvyaro rwawe n'uruzovuka hanyuma. Igihimba ca gatatu c'iryo sezerano kirahambaye kuri wewe na jewe nshuti yanje. Kivuga ngo kandi muri wewe niho imiryango yose yo mw'isi izohega umugisha. Haleluya! Wewe nanje turashobora kuronka umugisha uvuye ku isezerano Yakobo yahawe. Nshuti yanje, wewe nanje uyu munsi twicaye dutekereje dufise Bibiliya nk'uko Imana yamaze gushitsa ibice 2 kuri 3 vy'iryo sezerano. Imana imaze ibihumbi bitari bike isezeraniye abo ba sogokuru. Igihe ca gatatu naco nubu turacakirindiriye. Erega nubu Abisirayeli canke Abayahudi aribo Bayuda kugeza uyu munsi ntibarashikira igihugu cabo. Baracafise umwaba muto, akarere gato cane, nawo nyene baracawuharanira. Igihe Imana izobakomorera ico gihugu cabo cose bazokibamwo atankomanzi. Umuntu wese azoba munsi y'igiti ciwe c'umusukomora akikijwe n'imirima yiwe y'imizabibu mu mahoro. Ico gihugu bazociganzira ubutagisubira inyuma. Nta makori n'amatagisi azoba kibaho. Mbega murumva yuko uko gusana kwa kuganza kw'imyaka 1000 ya Yesu Kristo? Erega nuko nyene. Turabe ingene Yakobo yahavuye agahezagira abahungu ba Yosefu aribo Efurayimu na Manase. Dusoma ku murongo wa 5 n'uwa 6 havuga ngo none abahungu bawe bompi wavyaye n'abanje, abo wavyariye ino mu gihugu ca Egiputa ntaraza iyo uri. Efurayimu na Manase babaye abanje, mbere babaye kimwe na Reyubeni na Simiyoni. Nihagira abandi bantu vyara hanyuma bazoba bawe, maze mwiragwa ryabo bazoja mu gishingo ca bakuru babo. Abo buzukuru babiri ba Yakobo aribo bahungu ba Yosefu, umwe wese azocika umuryango. Mwohava mugira ngo hari imiryango 13 ya Isirayeli kubera ko hari abahungu 12. Abo bahungu babiri ba Yosefu bakaba babaye imiryango 2. Hanyuma ntihagire umuryango wa Yosefu ubaho. Mu biharuro by'umuntu wese birumvikana yuko ibaye 13. Bibiliya nayo iharura gusa imiryango 12. Ico twomenya nuko umuryango wa Lewi utaharuwe muri iyo yindi miryango isanzwe. Wabaye umuryango w'abaherezi bakuru, maze abo ntibahabwa igihugu n'amatongo. Baciye bashwiragizwa nk'abaherezi mu yindi miryango. Uko niko Imana yagomvye yuko bimera. Efurayimu na Manase bararenza imyaka 17 kuko bavutse Yakobo ataraja muri Egiputa. Umwe wese yaciye acika umuryango.
hari ikindi tubona kuri Yakobo, nuko ubwenge bwiwe bwongeye kumwibutsa Rakeli umugore wiwe yakunda cane, ariwe nyina wa Yosefu na Benyamini. Umurongo w'indwi uravuga ngo, kandi igihe nava i Padani nabonye amagorwa, Rakeli arapfa. Turi mu rugendo mu gihugu c'i Kanani, twari dusigaje akarere tugashika muri Efurata. Ndamuhamba ku nzira ija muri Efurata, ariho i Betelehemu. Nshuti yanje mukundwa, uri kurumviriza kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, twe nawe iyo turirimba ivy'igisagara ca Betelehemu tuba twibutse ivuka rya Yesu Kristo. Ariko iyaba Yakobo yatwumva, yaca yibuka urupfu rw'umukunzi wiwe Rakeli, umugore wiwe mwiza cane kandi yakunda cane. Raba ingene ari ku mviro atangura kuvuga hajya ahantu yamuhamvye. Rakeli vy'ukuri yari yaramutunduje, yari yaramutwaye umutima. Ku murongo w'umunani n'uw'icenda havuga ngo, Isirayeli abona abana ba Yosefu, aramubaza ati, abo ni bande? Yosefu yishura asa ati, ni abana banje, bamwe Imana yampereye ino. Aramubarira ati, ehe banyegereze ndabahezagire. Mbega murabona ko Yakobo yabaye impumyi nka kumwe vyaba kuri se wiwe Isaka? Ivyo birashobora kuba vyatumwe n'uruzuba babayeko. N'uwo munsi mu bihugu vya Aziya yo mu burengero, abantu baragwaye amaso. Abantu benshi mu bihugu vy'Abarabu ntibabona neza, cane cane abatama. Niho tubona Yakobo atashoboye kumenya abo bahungu ba Yosefu. Umurongo w'icumi uravuga ngo, kandi amaso ya Isirayeli yarasigaye abona ivyijiji kubwo gusaza, ntiyaracihweza. Arabamwegereza, nawe arabasoma, arabagumbira. Kumbure abo basore boba barazazaniwe n'ukubona igishika uwo mutama yari abafitiye. Umurongo wa 11 n'uwa 12 iravuga ngo, Isirayeli abarira Yosefu ati, sinari ncibwira yuko nzosubira gukubita ijisho, ariko none Imana inyeretse n'uruvyaro rwawe. Yosefu abakura hagati y'amavi ya se, arunama akubita inkoro hasi. Biraboneka yuko igihe uwo mutama yagumbira abo buzukuru biwe, boba baragerageje kumwikura. Umurongo wa 13 uravuga ngo, Yosefu arabafata bombi, arabamwegereza. Afatisha Efurayimu ukuboko kw'iburyo, amutumbereza ukuboko kw'ibubafu kwa Isirayeli. Afatisha Manase nawe ukuboko kwiwe kw'ibubafu, amutumbereza ukuboko kwa Isirayeli kw'iburyo. Yosefu yari yazanye abahungu biwe kwa sekuru wabo ngo abahezagire, kandi yagombye ko umukuru ahagarara imbere ya Isirayeli mu kuboko kw'iburyo. Uko ni nako vyahora bigenda mu migenzo y'Abisirayeli, yuko mukuru ariwe aja iburyo, mutoyi nawe akaja ibubafu, kuko mukuru ariwe yarakwiye guhabwa umuhezagiro w'imfura. Ariko turabe uko vyagenze. Ku murongo wa 14 haravuga ngo, Isirayeli agorora ukuboko kwiwe kw'iburyo, arambika ikiganza ku mutwe wa Efurayimu, ariwe muhererezi. Arambika ikiganza ciwe c'ibubafu ku mutwe wa Manase. Anyuranya amaboko yiwe ibigirankana, kuko Manase ariwe yari imfura. Efurayimu yategerezwa kuzoganza Manase. Mu nyuma turabona yuko umuryango wa Manase wagumye uganzwa n'uwa Efurayimu mu rugendo bagize mu bugaragwa, nk'uko bidondorwa mu gitabo co guharura. Yosuwa yamutse mu muryango wa Efurayimu, kandi abagabo benshi barurangiranwa bavuye muri uwo muryango. Yahavuye aba umuryango mukuru. Mbega murabona ingene Yakobo yamenye ico Yosefu yagomvye, naho uwo mutama atabona neza. Yosefu
yasunikiye imfura yiwe mu ruhande rw'iburyo rwa Yakobo, umutoyi nawe amuhagarika mu ruhande rw'ibubamfu. Yakobo nawe yaciye anyuranya amaboko, acashira ikiganza cy'iburyo kuri umwe mutoyi. Ico rero casigura yuko uwo mutoyi ari we azoganza mukuru. Ibintu nk'ivyo bigaruka kenshi muri Bibiliya. Akarorero, Imana mu gutora Dawidi ari we yari muto muri bene se, yagomba gushimikira ku cigwa cerekeye ukuri kuri mu vya mpwemu. Imana ntiraba ubukuru bushingiye ku watanguye kuvuka, ukoko ni ukuvuka gusanzwe, ariko Imana ishimikira ku kuvuka bwa kabiri. Mu migenzo y'abantu, ubukuru buhabwa uwaboneye abandi izuba, ariko ivyo si vyo Imana iraba mu gutora. Imana ntitora umuntu iravye ivyo ashoboye mu buryo bw'umubiri. Ese ukuntu muri kino gihe dukeneye kwigishwa uko kuri. Ntihaze haratoranywa abantu ku bw'icubahiro, ariko bagatoranywa kubera yuko bafise iryo banga ryo gushobora gutunganiriza abandi. Niko Imana irashobora gukoresha ingabirano yaduhaye, ariko vyose bikagira intumbero yo kuyihesha icubahiro. Yaba ikanguro ryari rishingiye ku vyo abantu bashoboye, muri iki gihe hobaye ikanguro rinini muri bino bihugu vyacu. Ubumenyi murabona ko ari bwinshi, ariko nta kanguro buzana abakristo batemeye kwihereza Imana. Ubwo bumenyi bwabo bugakoreshwa n'Imana ikigomba. Yakobo rero yanyuranije amaboko yiwe kugira ngo ubukuru butahire uwari muto mu mavuka. Umurongo wa 15 uvuga ngo, ahezagira Yosefu ati, Imana iyo sogokuru Aburahamu na data Isaka bagendera imbere, Imana yandagiye mu kubaho kwanje kose gushitsa n'ubu. Yakobo avuga ati, Imana yandagiye mu kubaho kwanje kose gushitsa n'ubu. Aha rero nshuti yanje mukundwa, Imana ikoresheje Yakobo ashinga intahe ikomeye yerekana ugukura mu mpwemu. Ku murongo wa 16 naho haravuga ngo, umumarayika wayo yanjunguye mu vyago vyose, ihe aba bahungu umugisha, nibitirirwe izina ryanje, irya sogokuru Aburahamu n'irya Isaka data, barakarondoka babe benshi cane mw'isi. Umumarayika yandokoye mu vyago vyose, ihe aba bahungu umugisha, niko Yakobo yavuze. Nta kindi afise yo kwishimira atari umurokozi wiwe w'igitangaza. Mu nyuma bahavuye babaho kurya nyene bahezagiwe, baragwira baba benshi cane mw'isi. Nk'uko tubona ku murongo wa 17 n'uwa 18 haravuga ngo, maze Yosefu abonye se arambitse ikiganza ciwe cy'iburyo ku mutwe wa Efurayimu, biramubabaza. Aterura ukuboko kwa se ngo agukure ku mutwe wa Efurayimu agushire ku wa Manase. Yosefu abarira se ati, oyaye muvyeyi suko, ubu niwe mfura bari burambika ku ikiganza cy'iburyo ku mutwe. Reka turabe ico Yakobo yabivuzeko. Umurongo wa 19 tubona ingene Yakobo yifashe, havuga ngo, se aranka ati, ndabizi mwana wanje, ndabizi. Uwo nawe azohinduka ihanga, bitaye ko azoba gakomeye. Yamara murumuna we azomurusha, kandi uruvyaro rwiwe ruzohinduka amahanga menshi. Uruvyaro rwiwe ruzohinduka amahanga menshi. Uko niko Yakobo avuze kuri uwo muhungu wiwe Manase. Ico ni ikintu gikomeye cane dukwiye gutahura. Ibyo bintu Yosefu yarakwiye kuvyemera n'ingoga, kuko nawe nyene turazi ko atari we yari mukuru, yari mu banyuma mu mavuka, ndetse turazi yuko yari afise umukurikira umwe gusa. Ariko abana biwe
baronse ubwo burenganzira bwo kurambikwa kw'ibiganza. Ku murongo wa 20 n'uwa 21 havuga ngo abahezagira kuri uwo munsi ati, Abisirayeli iyo bahezagirana bazovuga kuri mwebwe bati, Imana irakakugira nka Efurayimu na Manase. Naho nyene yabanje Efurayimu ataravuga Manase. Isirayeli abarira Yosefu ati, ehe ndagiye gupfa, ariko Imana izobana namwe, izobasubiza mu gihugu ca ba sogokuruza banyu. Aha twongera kubona ukwizera Imana kwa Yakobo. Turabe uko abivuga ku murongo wa 22 havuga ngo, kandi umusozi w'Ishekemu ndawukongeye uwurushe bene wanyu, uwo nawunyaze Abamori kubw'inkota yanje n'umuheto wanje. Yakobo ariko aravuga amajambo akomeye cyane yerekana ibya kazoza k'abahungu ba Yosefu aribo Efurayimu na Manase. Ibyo ariko arabavuga ko nibizobaranga mu myaka myinshi izokurikira, kandi uko yabibavuze ko niko vyabaye. Nukuvuga yuko abahungu ba Yosefu barazwe umugabane munini kurusha bene se. Uko Imana itoranya, nshuti yanje, biratangaje. Keshi hari aho bituzazanira. Uwo wiyumvira yuko ari we yarakwiye gushigwa imbere, ugasanga si we ari imbere, kuko Imana itoranya uko igomba, kandi ntirobanura ku butoni, ntirobanura nk'uko abantu barobanura. Iraba imbere mu mutima, ntiraba inkomezi z'umuntu, ntiraba ubwenge bwiwe, eka mbere ntinaraba n'ishusho yiwe. Ibyo rero byabonetse nk'ingabirano irenze ko Yakobo ahaye Yosefu, kuba yaciye amuha umugabane urenze ku ya bene se. Raba uko mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igihimba ca 4 umurongo wa 5 haravuga ngo, nuko ashika ku gisagara c'i Samariya citwa Sukara, hafi y'umusozi Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe. Iyo ni inkuru ya Yesu Kristo yashitse hafi y'igisagara Yakobo yahaye Yosefu umuhungu wiwe. Wari umwaba wari Isukara aho Yosefu yahambwe. Vyahuye nuko habaye iyindi miryango ibiri ivuye kuri Yosefu, bigatuma hakenegwa ikindi gice c'isi co kongerako. Murumva yuko abahungu ba Yosefu bavukanishijwe n'abahungu ba Yakobo. Iryo tongo rero niryo bari bagenewe. Ryari tongo Yakobo yari yatanguye kugura ku Bamori, hanyuma abo Bamori bahava bararyigarurira ku nguvu. Ikindi gihe nawe nyene yarabateye araryigarurira, naho nyene akoresheje inguvu. Aho hantu hagumye hagwanirwa kugeza n'uwu munsi haracagwanirwa. Aho niho Isirayeli y'ubu iguma igomba kubaka. Mu ruhande rwo mu burengerazuba, mu ruhande rwo mu burengero, Abisirayeli baniganira kubaka muri ako katsi barazwe na sogokuruza Yakobo. Uwizera Kristo wese nawe nyene aharanira kuba mu nzu ya se, mu nzu y'Imana, aho Yesu Kristo ariko aradutegurira. Nshuti nawe mugenzi uriko urakurikirana kino cigwa c'inyigisho za Bibiliya, mbega wewe uri kuriyumvira yuko uzoba muri iyo nzu Yesu Kristo yagiye kugutegurira? Vyoba ari vyiza kumenya yuko kuzoba muri iyo nzu ari ukubanza ukakira Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe. Igikorwa Yesu yaragikoze ku musaraba, ariko nawe ico ukeneye ni ukumwakira mu bugingo bwawe, ukamwizera, ugafata ingingo yo gutandukana n'ivyaha vyawe, ugakora ibihesha izina ryiwe icubahiro, ugahabwa umuhezagiro nk'ubu aba bahungu
ba Yosefu bahezagiwe na Yakobo. Reka rero mu kurangiza kino cigwa cacu cyo kuri uno munsi, inshuti yanje, tubanze twibukanye yuko Yosefu yararose akanya ko kwegera iruhande ya se, barasezerana, bahana amasezerano y'ingene Yakobo azohambwa mu gihugu c'iwabo, kandi barongera barasezerana ingene abahungu ba Yosefu bazobaho bitwa abana ba Yakobo, bakaja mu muryango w'abahungu ba Yakobo. Naha nawe uhamagarirwa kuja mu muryango w'abana b'Imana mu kwakira Kristo Yesu nk'umwami n'umukiza ubugingo bwawe. Reka dusenge. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye yuko uri Imana ishitse amasezerano wasezeraniye Yakobo, warayagumye ko urayazigama, naho yari yarihebuye yibaza ko atazosubira kubonana n'umuhungu wiwe, warasubiriye kubabonanisha, mbere baramarana imyaka 17. No mu gihe Yakobo yari ariko aritegurira kuva mu mubiri, yarose akanya ko kuganira na Yosefu no guhana amasezerano no guhezagira abana biwe. None rero Mana, ndakweretse umuntu yari karumviriza kino cigwa, yumvise agomba kuba muri abo bana b'isezerano. Umwemerere, umuhe kwizera izina rya Yesu, umubabarire ibyaha vyiwe, muhanagure mu gitabo cabo gucigwa kw'iteka, umushyire mu gitabo c'abana b'Imana, azoraganwe na Kristo ubugingo budashira. Ndabisabye gutyo mu izina ry'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, amen. Cigwa cacu cyo kuri uno munsi tuyigarukirije ngaha, naho ubutaha umwami wacu Yesu Kristo aguhezagire. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya, canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr akaburungu.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi, canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki, kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ivyanditswe, kugira ngo wumve ibiri muri ico gice c'ivyanditswe vyera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri iyi telefone yo mu biro, inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi, canke kuri telefone ngendanwa, inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri WhatsApp, nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.